Mana yacu mushobora vyose, nyanicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese muri hano, umwe wese mu cubahiro ciwe. Ngomba fata aka kanya nanje kugira ngo shimire Imana kubw'uyu mabukwe turiko turasezera uno munsi. Ndagomba gushima Imana sintevya, ni ku bintu bibiri cyane cyane nyamukuru. Icambere nuko uyu mabukwe twabanye neza, bimwe bakunda kuvuga urwanko rwa inabukwe n'umukazana. Twakuze twumva babivuga ko hariho urwanko rwa inabukwe n'umukazana. Ndashima Imana yuko arinze atahuka amahoro, ubwo rwanko atagona abonye. Ntago nigeze mbona uretse ko uyu mabukwe yambereye umumarayika. Sinzokwibagira umunsi umwe jewe umuhisi Petero Nkurunziza amaze kugenda ku rugamba, nasigaye mu bibazo bitandukanye, harimwo n'ibibazo byo kuronka ivyo gufungura bigoranye. Ndibuka ukuntu yatubereye umumarayika w'umunyokuru. Ico gihe twari twaherewe ivyo gufungura, twaherewe inzu twayitunganije neza. Burya inzu kumburi igira ubucafu niyirimwo ubutunzi bwinshi canke ifise byinshi. Twebwe twari twaherewe atanikara, atanumunyu, atagiharaga, atakintu na kimwe dufise mu nzu, aho twahora tubika utuntu twahakorofye neza, hameze neza. Tugenda vyibuka utwanyuma twari twadufunguye kuwa gatandatu, hanyuma atani faranga mfise ku mufuko na rimwe novuga ngo nogura umukate canke ikiro c'umuceri. Hanyuma bukeye mu gatondo ndabwira umukobwa twabana ni rero ejo burya ntituzofungura, ariko nzoca mfata abana ndabarungike kwa mukuru wanje kubera twaba hafi yabo. Ndabarungikeyo tuvuye gusenga n'umukozi kugira ngo bafungure. Ca ndamubwira uwo mukobwa kuze twari kumwe ni wewe tuzoca dutaha muhira twicare. Twaheruka kumva intahe y'umukozi w'Imana yabuze ivyo bafungura muhira. Abana batarashika abwira madama ati fata amasorori agaragara ayashira ku meza kujya bama batondeka, hanyuma abana baze bayasangaho. Hanyuma umudamu aratondeka, abana bashitse bararyoherwa, bicara ku meza. Rero wa mukozi w'Imana caratangura arasenga ntiyaca kubera azi yuko atabirimwo. Ashima Imana, aravuga, asengera abantu, asengera ibintu byose. Abana ati papa nawe aratebeje, kumbe ntacyo kiri muri ayo masorori. Hanyuma mugakiri karasenga yumva umuntu aradodoye. Hanyuma madamu arasoboka aragenda aramuraba, asanga n'umukristo wo kuri eglise afise n'igapo rininiya n'iyashu nyinshi. Aje yiruka caramubaza ngo none mwahejeje gufungura? Acaramubwira ateka nitwari bwafungure. Acaravuga ati ndabasavye mufungure ibigwanje. Ati Imana yambujije amahoro, irambuza amahoro ngo ninteke sinzane bibisi, ariko nteke ndabagemurire mufungure ivy'iwanje. Ati none ndakwinginze mufungure ibi byo kurya vy'iwanje. Mu mama aratwenga caragenda aterura ya masorori. Abana babona ateruye ibigara. Ati kumbe mwari mwashizeho amasorori agaragara. Abana baratangara ati nico gituma papa yasenga daheza. Mugabo aca bashira ku meza ivyo vy'uwo muntu. Nanje rero ndamubwira nti tuni twashika muhira ca twambura impuzu twajanye gusenga duce twicara natwe tugire ikijya gikogwa cyo kwizera, dusengera amasorori agaragara turaza kubona Imana. Hanyuma turashika impuzu abana nkuko nabivuze nca ndabarungika kwa mukuru wanje n'umukozi kugira bafungure. Baragenda barafungura, twebwe tuca turicara hano duhejeje twikazanuye tugira dusenge. Nza numva umuntu adodoye aradodora. Hanyuma tugiye kumuraba dusanga nuwo twabana twaba muri studio, mu nzira imwe ama studio n'ama apartment. Dusanga nuwo muri apartment itwegereye. Hanyuma caravuga terega mwaronse umushitsi nimwabime. Hanyuma turabaza tutumushitsi nyabaki. Ati numushitsi yabagemuriye ibintu yabishize ngaho iwacu kubera ngaho hari hugaye. Hanyuma tuce turagenda turabitora dusanga yatugemuriye umufuko w'ibiro 50 vy'ibiharage. Atugemurira wa mugereni bahora batanga mu mpunzi w'amakoto.
atugemurira igitoki, atugemurira na kagaseke yari yagahitanye, kagaseke k'imboga z'ibugarama. Hanyuma urumva kubera atadusanzeho acagenda kwa mukuru wanje abari haguma turindiriye. Hama turabitora turabitwara, twumva turatangaye, bimwe byo gusenga urumva ko tutabaye tukibikora. Duca ahubwo dutonora igitoke urumva turateka. Hanyuma biriko birabira nca ndavuga nti reka ngende kuraba uwo muntu yatugemuriye, kuyana namubajije none watugemuriye arihe. Baca bambwira ngo yagiye kwa mukuru wawe. Hama nca ndaja kumuraba, ngize ndagenda asanga ni mabukwe. Nsanze ari mabukwe ngira ikigumbagumba, ndavuga mabukwe ari mu bibazo, bari mu ngorane, hari muri bijya bihe nyene baheruka kubabomorera, bari mu ngorane nyene yaje gusaba indaruyo nyene, nkumva ntiyari kutugemurira n'ingorane arimwo, nari nzi ubukene. Ariko kumbe kwa gukunda kurima yari yarimbuye ibiharage acaratuzanira. Rero icyo gihe mabukwe nkora ku mutima cyane cyane gose. Hama nca ndamubwira nti ngo dutahe rero turajana muhira. Hanyuma dushitse mu nzu acarampa amafaranga, nca ndamubwira nti nyoko nije nibaza ko mukuru wanje yakuzimanye, nijewe ntafana mfise, ndakuzimana, urumva nta na kimwe mfise, ndakuzimana gusa turasangira igitoke dutetse. Acarambwira ati hariya bamfunguriye. Hanyuma acarampa 500 ati hari rero genda mugura agafanta munywa. Nca ndamubwira nto yanyoko jewe singura ifana, ndeka ahubwo nje kugura umunyu kubera nubundi twari dutetse igitoke kitagira umunyu, reka nje kugura umunyu ngure n'amamesa, kera twarakunda amamesa murabizi, ngure n'amamesa nce ngura agaceri kubera abana baragakunda, nce ngura n'ikiro c'umuceri. Hanyuma nyokuru acararira aravuga ati basi ibyo 500 ndabikugabiye, gura agafanta mbone ko munyoye agafanta, ndazi ko mugakumbuye, mbone ko munyoye agafanta mugabo n'ivyo bindi ucubigura muri ivyo 500, murazi ko kera vyari vyinshi 500. Hanyuma rero ako gafanta turakagura turakanwa, nongera ndasuma mw'ivyo bindi nari nkeneye. Numva nyokuru ankoze ku mutima, nico nako ndababwira ko yambereye umumarayika muri ico gihe, n'ikintu yankoreye numva ntigeze nibagira. Hanyuma ikindi cya kabiri novuga nuko nyokuru jewe umugabo amaze kugenda mu ishamba, nyokuru namutinye gute, narumva ntinya mu mutwe ngumana ngo jewe ubu mabukwe yibaza ngo umuhungu nije namushushuye ndi umudamu w'umunyamukoshi, narashitse umuhungu acarawomoka, numva umengo nije w'umunyamakosa, nkumva mabukwe ndamutinye cyane n'uwo muramukazanje nkumva ndabatinye kubera baca babona umengo ndi umunyamukoshi, narashitse umugabo acaragenda. Urumva kumbe sinamenya yuko nabo bafise ubwoba. Munyuma niho mabukwe yanyagiye, twicaye nyene turi muhira turiko turayaga, ambwira ukuntu nawe yantinya, akumva arantinya, akumva afise ubwoba ku bwanje. Nawe mu mutima iwe harimwo ngo mbega uyu mukobwa w'abandi twakuye iwabo tukamukura iwabo kugira aze kugorerwa mu muryango wacu, uba ari wenyene, uba arakenye, akagumana agahinda n'umubabaro. Tuyaze ndatangara, kumbe nabo bari bafise ubwoba, nanje nkagira ubwoba ko ari je munyamakosa, nabo bakiyagiriza ko ari bo banyamakosa. Duca turabiyaga, twumva rero imitima yacu iraruhutse twese. Hanyuma numva ndabashimiye ko nabo nyene banyihanganiye uko nyene, kandi bumva bafise agahinda kubera umugabo yaciye agenda. Nanje numva nabo ndababwira ukuntu nari imerewe, twumva rero turaruhutse twese mu mitima. Rero ndashima Imana cyane kubw'uyu munyokuru, uretse ibyiza yangiriye nta kibi na kimwe nigeze ndamubona ko bimwe ngo vyahina bukwe n'umukazana. Naho urumva ko yari yifitiye ubwoba, nta mwanya yari afise wo kunyanka cyangwa wo kugira ikina kiriya, yari afise ubwoba kumbure ko nasigaye je nyene. Rero twabanye amahoro, narakundanye n'ukuntu ari courageuse, yihangana gose, narabikunda nkamwigira ko nawe akantera intege ko yandonse nduwihangana. Ivyo bintu ndabishima cyane gose ko atambutse ataco dupfuye. Numva hari igihe umuntu agenda ukumva umenga uramufitiye ideni kubera hari ibyo mwapfuye mutatunganije. Jewe ntacyo twapfuye kitatunganye, twara amahoro tuguwe neza. Uretse ko jewe ntwari ideni kubera nari nipanze ko kuwa gatandatu tugorobezanya
tugorobezanya kubera je ntitwari duherukanye, twaranyuranwe bamutwaye muri controle, jewe nanje nduze ruguru nipanze ko kuwa gatandatu ngenda tukagorobezanya tugatera inkuru, za numva kuwa gatanu rero bigenze uko ako novuga ko ariko kanambabaje cyane. Hanyuma ikindi ku munsi wa kabiri bari ibujumbura, jewe ahantu nari nicaye ndiko ndasenga, Imana yampaye ijambo, imijambo ryo mu musiguzi 8:8. Imana irimpaye ndavuga ibi bintu, iri jambo rinje ko bigenze gute, jewe ibi bintu by'abapfuye, ibi bintu vuga bapfuye, je ibintu binje ko bigenze gute. Anje navuga nti muga ntaco, wosanga hari ahantu ndi mu kuja mu kiriyo, niba mpijambo ngo mvuge nzoca ndarivuga, ncanandika ko muri Bibiliya ikiriyo kugira sinze ndavyibagira. Ndatangara n'ijambo rivuga ngo umuntu numwe afise ububasha bwo kwigumya nkemu ziwe canke afise ububasha bwo kuzibira urupfu. Niko ijambo ryavuga, nca ndabona ko ari ijambo ryo kuvuga hari umuntu yapfuye. Rero kumbe sinamenya yuko ari ijambo nyene giwacu, Imana irikira ko hari umuntu agiye kugenda nyene. Angaye numvise kuwa gatanu bambwiye ngo arapfuye, ca nibuka iryo jambo ko nari narihawe, numva ndatangaye. Rero ndasozereye, nagomba gusozera nanje shima cyane abantu batubaye hafi rwose muri no misi. Hari ababaye hafi abari no Ingozi mu misi y'ikiriyo, burya wabuze nuronka bakugerako ni ibintu urumva ugumana gahinda, ariko iyo abantu baje urabona yuko ufise abantu kandi iyo bahari baranakwibagiza uwo mubabaro. Ababaye kubari ababaye hafi abari n'Ingozi, ababaye hafi kuri twebwe twari ni Bujumbura mukadushigikira mu bikorwa bitandukanye. Hanyuma uwundi dukengurukiye abandi babashimiye ni Evrard, twavuganye na muramukazanje yavyibagiye gataca arantuma kubera turi bamwe, acarantuma nze kuvyibuka tumushimire Evrard, kandi nanje by'ukuri byari ku mutima. Evrard n'umutambukanyi wiwe kubera ejo bundi mu bihe biheze umukenguza amateka aronse ibikorwa, murabona ko bakorera Igitega, yaciye amusaba Evrard kuko yari yubatse urugo rwiwe yagiye nyene kuba ahandi, acaramusaba kandi ndibuka ko twanabiyaze ko aramusaba kugira ngo baze babe hajya muhira kugira ari Gitega nyokuru ntaguma ari wenyene, umukazana wiwe azaragenda ari abanyokuru bamube hafi, kandi barabikoze cyane. Imana yo mwijuri baheza. Tubashimiye kubera babitahuye, bari gushobora kuvuga bati twubatse ugwacu reka twigumire kwa twenyene nimutugore, ariko baravyemeye baraza barahaba kandi bagumye hafi ya nyokuru. Adahari rero nta bwoba yagira, yaramenya ngo muhira hari abantu bahava bamuraba nyokuru. Turabakengurukiye cyane, mwarakoze kwemera n'ibikorwa byose mwabandanije gukora ku bwiwe, nubwo yari nyokuru wanyu. Ibyo ari byo byose mwari gushobora kumva mwoba mwenyene mukanezerwa n'ubuzima muri mwenyene, mwari n'abageni, ariko mwaravyemeye. Turabakengurukiye cyane mwese, Imana ibahezagire. niwe Imana tukirorere twizigiye